Turongeye kubaramutsa tubane ikaze mwese mukurikirana isheni yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Mwanya tubwiye tubashikirize amakuru mashasha avugwa hirya no hino, amakuru aba atarakoze ibirenge hasi kandi amakuru aba agishushe, amakuru yo mutegurwa n'abamenyesha amakuru babinonosoye kandi baba babereye ijisho n'ugutwi aho hirya no hino hose muba mutashoboye gushika. Twebwe rero tukaba twagiye tukahashika tukababwira amakuru tuba twiboneye hirya no hino ahagenda aravugwa aho iyo nkuru iba yabereye. Twebwe rero tugiye kubashikiriza aya makuru ahanini yerekeye politike, umutekano, inkino, imico kama n'ibindi bitandukanye. Ariko rero hanini uyu munsi tubafitiye amakuru ya no mu gihugu cacu c'Uburundi, ariko mwe nadukundiye tuja gushika hakurya y'imbibe dushike mu bihugu bibanyi nko mu Rwanda, Congo, Tanzania, Uganda, Kenya n'ahandi hatandukanye. Mwe nadukundiye tuhashika mu bihugu vya Burayi tubabwire amakuru ariko aravugwa hirya no hino. Ariko rero amakuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya n'amakuru atarakoze ibirenge hasi, amakuru atari kw'ivumbi, amakuru ya Gervais Yakubuca abenshi batazenda kugarika. Aho ni mu gihe rero amaze imisi ari umukukuruke yakuwe rero n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akamushira mu zabukuru, akamushira mu ico twita mu karuhuko kandi atarakwiza n'ikiringo ciwe, atarakirangiza mu gipolisi nyene. Ubu rero akaba atakiri umusirikare canke umupolisi, akaba atakiri mu nzego z'umutekano, akaba ari umusivile asanzwe nk'abandi. Ubu rero yamaze gutangaza ibintu benshi batari biteze muri ino misi ko agiye kuba umukuru w'igihugu, agiye kwitegurira amatora ngo azokwitoze umukuru w'igihugu. Agasaba rero abanyagihugu batandukanye cane cane harimwo abagumyabanga ngo bazomutore amatora niyagera ari mu mwaka w'ibihumbi 2027. Ayo makuru rero aremezwa nabo yabwiye amajambo ahari hariya neza na neza mu ntara ya Cibitoke. Aho rero ni mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'Uburundi. Akaba yabwiye rero abantu be baje kwitabira imyiyamamazo y'abakenguzamateka n'abashingamateka twimirije itariki 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene 2025. Amakuru saya gusa rero tubabwiye n'ayandi ariko aravugwa mu vyerekeye rero umutekano. Aho ni mu gihe abantu bari muri CNDD-FDD bakandagije ikirenge mu myiyamamazo ya Iprona yariko irabera hariya muri komine ya Rumonge. Bavuga abo bantu rero ko bariko bararonderwa hasi hejuru, umuntu uzi wese ko ubarizwa mu mugambwe CNDD-FDD ariko ukaba wagiye mu myiyamamazo y'umugambwe Iprona, bakavuga yuko rero abo bantu bariko barahigwa buhongo, bakavuga yuko bariko batangishwa amande atagira uko angana, mu gihe nabo badasanzwe bafise amikoro arenze, bakavuga ko bariko baka amafaranga menshi y'umurengera. Ayo makuru rero tuje tuyabashikirize muri kano kanya, ariko amakuru tubashikiriza sayo gusa, turaja kubabwira n'ayandi ariko aravugwa hirya no hino tuba twabatohoreje. Jewe ndiko ndabashikiriza rero ni jewe Salvatore nk'uko musanzwe mubimenyereye. Amakuru tugiye kuyabwira ido n'ido mugume hafi yacu y'isheni yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Muntu utarafinda kuri sabone ufyondeko urabona akazogera naho nyene uheze ufyondeko wemeze ko amakuru ukurikirane 5 kuri 5. Nkuko tubibabwiye mu ncamake rero Gervais Yakubuca benshi batazira ndakugarika uyu munsi aho yari hariya myiyamamazo mu ntara ya Cibitoke. Cibitoke ni intara nyene asanzwe avukamwo iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu c'Uburundi. Yari yambaye rero ishati y'igitenge ariyo y'umugabo nyene CNDD-FDD. Abantu benshi bakaba batangaye kubona yaje yambaye ishati y'umugambwe kuva imisi yamaze mu gihugu ari irya mbere mubonye yambaye ishati y'igitenge. Benshi bakibaza leta mbega uyu munsi ho vyagenze gute kugira ngo yambare umwambaro wa CNDD-FDD. Ariko rero akaba yaje kubabwira ijambo ribahumuriza, ijambo benshi batari biteze, aho yaje kubabwira ko agiye kwiyamamariza mu mwanya w'umukuru w'igihugu amatora azoba mu 2027. Akaba aje kubibabwira rero hakiri kare mu myiyamamazo y'abashingamateka n'abakenguzamateka. Ariko rero akaba atababwiye ko aje kwiyamamaza
kwizanya abashinga amateka canke abakenguza amateka, ariko yaraje kubabwira yuko bokwitegura bakazomuhunda amajwi mu 2027. Mwumve ko rero uyu musi atari imyiyamamazo y'umukuru w'igihugu, ariko yari imyiyamamazo y'abashinga amateka n'abakenguza amateka, ariko wewe uyu musi akaba agiye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu kandi atabiherewe uburenganzira, atabubasha yarabifitiye, kuko imyiyamamazo y'umukuru w'igihugu ikaba itaratangura. Jewe Ndirakobuca rero batazira kugarika yababwiye neza ko rero aje kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu, akabasaba n'amajwi rero ngo nihagera amatora baze bamuhunda amajwi. Ababwira rero ko aho gutora ari ku nkona mu kadirisha bagashiraho igikumu bakaza batoye ngo CNDD-FDD. Aho hagati aho rero benshi batangaye kumva ababwira iryo jambo mu gihe co kwiyamamariza abashinga amateka n'abakenguza amateka, kandi umwanya w'umukuru w'igihugu utaragera kwiyamamariza. Ariko rero benshi bikaba ko naje kwiyamamaza hakiri kare, bakavuga yuko umenga ashaka kubita kudeta narirya ikigo c'umukuru w'igihugu kitararangira. Jewe Ndirakobuca rero benshi batazira kugarika akaba yababwiye yuko bagenda kurarika n'abandi bari mu yindi migambwe ngo binjiye muri CNDD-FDD. Aho ni mu gihe uno musi hitavye abanywanyi ba CNDD-FDD ari kurusha, mu gihe rero hamaze igihe kitari gito haza imyiyamamazo ya CNDD-FDD benshi ku bwinshi, nagira ngo babararika bababwiye yuko uwutazoza muri iyo myiyamamazo azoronka ibihano. Ariko uyu musi rero mu ntara ya Cibitoke ari naho nyene asanzwe avuka, hakaba haje abari kurusha. Benshi bakavuga yuko yaramaze igihe agendana n'abana biwe n'umugore wiwe bagiye mu ntara ya Cibitoke ngo abana ba Ndirakobuca bagahohotera abandi bana basanze nyene iyo za Cibitoke. Bakavuga ko ariyo mpamvu batakimwiyumvamwo kubera abana biwe bahohotera abandi basanzeyo. Bakavuga ko rero ariyo mpamvu nini yatumye bataza kwitabira iyo myiyamamazo yiwe. Ariko rero Ndirakobuca hamwe n'uwurongoye umukuru w'umugambwe Rev Ndikuriyo babwiye imbonerakure ko zosubira ku kivi zikararika abantu bagasubira ngo bakaza mu mugambwe CNDD-FDD. Iryo jambo rero ryateye ubwoba abanyagihugu benshi batari bake bari aho, bakavuga yuko rero basubiye kubagomorera ko izo mbonerakure ngo zizobakubite canke zibahohotere. Kubona bababwiye rero ko boja gusubira ku kivi bakabwira abanyagihugu bakijukira umugambwe CNDD-FDD, ivyo ngo bisigura ko rero bagiye kubayoboza igiti, bagiye kubatwaza igikenye, uwuzoba afise amagara make wewe akazohasiga n'ubuzima. Abanyacibitoke rero twaganiriye nabo bakaba bavuze ko bafise ubwoba bwinshi ko basubiye gutegeka izo mbonerakure zisubire. Jewe Ndirakobuca rero benshi batazenda kugarika akaba yabwiye abari aho ko agiye kuba aritegurira ayo matora, ariko kwiyamamaza ngo hataragera. Akabona akabanga abaye abibi n'abagumyabanga bakaba bishimye cane kumva ko bagiye kuronka uwundi mutegetsi atwara CNDD-FDD, kandi basanzwe bishimiye kubera ko nawe yarwanye urugamba mu mabi yose bagiye bahura nayo asanzwe ayazi. Kuko gusa rero dutandukiye n'amakuru avugwa mu yindi migambwe yindi, aho abanywanyi ba CNDD-FDD bo bagiye kwitabira imyiyamamazo y'umugambwe Iprona, aho ni mu ntara ya Rumonge na komine ya Rumonge nyene. Bakavuga yuko rero ko barahohoterwa ryo ku rwego rwo hejuru. Abagumyabanga rero ba CNDD-FDD ngo bagiye kumviriza ivy'umukuru w'umugambwe Iprona ariko ariyamamaza avuga hariya mu Rumonge. Bakavuga ko rero ariko baterwa ubwoba hirya no hino, bavuga ko batabona iyo bava n'iyo baja, ariko bazira ko bitabiriye iyo nama nyene ya Iprona hariya mu Rumonge. Bakavuga ko rero umuntu wese ategerezwa kumuca amande afatika, amande agaragara, kugira ngo arihe ivyo yagiye gukonona bagiye kumena amabanga muri Iprona. Aho rero ngaho mu Rumonge umuntu muto muto twovuga ko atakazi ka leta afise n'amikoro yiwe atarenze cane, akaba ariko yakwa amafaranga ashika ku bihumbi 50 y'amarundi no kurenga no kuduga hejuru. Ariko umuntu yagiye mu myiyamamazo ya Iprona bizwi ko akora akazi ka leta
kandi akaba afise ahandi hari amikoro afatika uwo twokwita umutunzi. Yagiye muri izo nama rero y'imyiyamamazo ya Iprona bariko bamuca amafaranga arenga ibihumbi 100. Bakavuga ko rero amafaranga yose bariko bayaka n'urwaruka rw'imbonerakure rwo muri CNDD-FDD. Bakavuga ko rero bariko barahohoterwa kandi inzego ziba ziraho zirabira hafi ntizibahane canke ngo zibamire. Aha ni mu gihe amaze imisi rero bagenda barirukanga kugira siporo mu masaha y'ijoro, kandi bose babumva abapolisi baraho n'abasirikare bari ngaho, ariko ntihagire n'umwe abakomakoma. Bikumvikana rero ko izo mbonerakure z'Urumonge arizo nyene ziragira zikicura abari ngaho, bakavuga rero yuko bariko barahohoterwa batagira ikibavugira, batagira icamira. Bakavuga ko rero bakora ivyo bashatse, ata n'umwe abahagarara hejuru, ata n'umwe baba bashinzwe, ata n'umwe abanezwe. Iyo bavyutse biyumviye gukora babikora uko nyene kuko nta wundi bababuza. Bikumvikana ko rero imbonerakure zo muri Rumonge zimaze kuja hejuru y'inzego z'umutekano n'inzego z'ubutungane, kuko abo bose ivyo bakora baba babibona, ariko ntihagire na kimwe babivugako. Nk'uko rero tumaze kubibabwira yuko imbonerakure arizo zica zigakiza nko nyene muri komine ya Rumonge, akaba ari nazo zitoza amafaranga y'amande zikaguca ayo zishakiye, amwe bakayatanga ayandi nayo bagashira ku mufuko w'inyuma. Ugasanga rero mu masaha y'umugoroba aribo buzuye mu kabari, bakaba rero bataha baborewe. Iyo bamaze guhaga ako gacupa rero, iyo muhuye mu nzira uzi ko rero neza na neza utari muri mugambwe CNDD-FDD, amafaranga yandi aba akuvuyemwo. Ni ukuvuga ko rero umuntu utashe bwije amasaha arenze 12 z'umugoroba utarashika muhira iwawe, bavuga ko bakwaka rero amafaranga atari make, kandi iyo utayabonye urakubitwa ugashaya ukanoga. Bavuga ko rero ari uguhinduka ukaja muri CNDD-FDD ari umugambwe utwara igihugu, wari umugambwe ko wagenewe bose. Umuntu rero atabarizwa muri CNDD-FDD bakavuga ko ari igipinga kandi bazomupingura. Abutari rero muri CNDD-FDD mukamuka rero batashe mw'ijoro, urumva ko baka amafaranga atari make, amafaranga y'umurengera. Mu gihe rero bashobora kwaka amafaranga ashika 20,000, narirya ngo bari mu bukene butagira izina, ubukene ngo bubagarije, kubera kwaka 20,000 rero abenshi bakaba batayabona aho nyene mu ntara ya Cibitoke. Koko rero iyo wayabuze bacaja kugufunga, bakakwagiriza ko uri guhungabanya umutekano. Aho ni mu gihe intara ya Cibitoke rero n'ivyo vyegeranye ya Bubanza hamaze igihe havugwa ibintu vy'umutekano muke, bavuga ko Red Tabara yoba yinjiye. Abantu rero bari mu ntara ya Cibitoke na Bubanza bataje muri CNDD-FDD bakaba ko boba bariko bakorana n'imigwi igwanya ubutegetsi bw'Uburundi iri mu kibanyi ca Congo, abo bita Red Tabara. Amakuru rero twabateguriye ni menshi cane, ariko tubandanya tubatoreza n'ayandi ariko aravugwa hirya no hino. Ariko mu nkundire mbanze ndabibutse ko iyi ari chaîne yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Umuntu atarafyonda kuri sabone ufyondeko, narya nyene hari akazogera naho nyene ugende ufyondeko nimba ukiri mushasha. Amakuru tubandanya tubashikiriza 5/5, amakuru atarakoza ibirenge hasi kandi amakuru aba agishushe. Amakuru twabateguriye ni menshi cane, ariko rero muri uyu mwanya tubanze tugarukirize ngaha, ayandi makuru tuyabwira mu masaha ari imbere. Mwe rero mugire aho muba mwubahwe, mugire ibihe vyiza na gahwane.